Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no gusangiza bagenzi banyu. Ubu ni umwanya mwiza wo kubana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mu ntara ya Makamba ku muhingamo nko kuri wa gatanu igenekerezo rya gatanu Ruhuhuma umwaka wa 2021, imvukira zo ku mitumba imwe yo muri komine Kibago yashikirije intererano y'ibitabo vy'imiliyoni 4 ku mashuri 8. Izo mvukira zikaba zikorera imirimo yabo hanze y'iyo komine, bakaba bashikirije ivyo bitabo ubuyobozi bw'indero muri iyo komine. Ivyo bitabo bikazofasha abana biga mu mashuri yo mu myaka yo kuva mu wa gatandatu gushika mu mwaka w'icenda, harimwo n'ibizofasha abiga mu myaka ya kabiri yo muri zone ya Mbizi. Uwurongoye indero muri iyo komine akaba yashikirije ko ubukene bw'ibitabo bo bari babusanganywe. Yashimiye abo bavuka komine anabasaba ko batofasha zone imwe gusa. Kuri wa gatanu nyene igenekerezo rya gatanu Ruhuhuma mu ntara ya Gitega, buramatari w'iyo ntara Venant Manirambona yashikirije ko abateguye Miss Ngoma bahemukiye intara. Yabishikirije nyuma yo kuronsa inka yari yemereye umwigeme yabaye uwa mbere Anne Niyera. Ivyegera vyiwe navyo nyene vyaronse udushimwe mw'ibahasha. Ivyo bikaba vyabereye mu birori vyo gutegura umunsi wo kwifurizanya umwaka mwiza ku ndongozi n'ababa mu ntara ya Gitega. Inyuma yaho intara ya Ngozi yafashe ingingo yuko atabigori vyosubira kozwa mu mabarabara ku bunywero n'ahandi, ubu hakaba ari intara ya Kayanza yashizeho iyo ngingo. Ivyo bikaba vyavuzwe na buramatari w'iyo ntara ya Kayanza Remi Cishahayo kuri wa gatanu, kuko abavyotsa bari mu basahura umwimbu w'abene gihugu. Yasavye n'abajejwe intwaro kubahiriza iyo ngingo, kuko uravye ivyo bigori babirangura ku giciro co hasi cane, kandi ngo ntihaba haragera ko vyimburwa. Abasumira mu masoko y'Ibuhiga mu ntara ya Karusi baridoga kubera ko ibifungurwa bihagera vyamaze kuzimba cane. Musitanteri w'iyo komine Buhiga yemeje ko azogwanya iyo ngeso mu kwirukana mu masoko ababikora. Mu gihe yari gashikiriza ivyaranguwe mu ntara yose umwaka uheze, buramatari w'intara ya Ngozi Epipode Baranyikwa yamenyesheje ko abanyeshure 21,000 harimwo abahungu 11,000 n'abakobwa 10,000 aribo bahevye ishure mu mwaka uheze. Aho ni mu mashure shingiro. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu Ruhuhuma mu ntara ya Gitega, abanyagihugu bo muri komine Buraza batanguye ibikorwa byo guca ibarabara rizohuza ivuriro rya Buriza n'umutumba wa Mugano kugira ngo bizoborohere mu kuja kwivuza. Kuri uyu munsi nyene wa gatandatu, ikibazo c'intwazangabo ku rwego rw'abasirikare bato bato mu ntara zose zigize Uburundi cakozwe. Muvyo umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Floribert Biyereke yavuze ko urwaruka rurenga 6,500 aribo biyandikishije mu gihugu cose, ariko ngo nubwo biruko ngo hariho abagiye gukora batiyandikishije. Musitanteri wa komine Mukaza
mu gisagara ca Bujumbura Renovasi Ndayihebura yateye akamo abenegihugu gufasha gucunga bakaba ijisho bakaza baratanga amakuru mu gihe babonye uwononye inyubako rusangi. Ivyo akaba yabishikirije nyuma yaho habonetse inyubako rusangi zagiye zisitagurwa n'amamodokari. Yongeye ati uwuzofatwa yabikoze azosabwa ko yokora ivyo yononye akabisubiza uko vyari. Imyaka 30 iheze abarundi bemeye amasezerano y'ubumwe. Buramatari w'iyo ntara ya Rumonge Nitunga akaba yateye akamo abarongoye abandi mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'intara basabwa kwirinda gufata ingingo zicanishamwo abo barongoye, gutyo bashire nyabuna imbere ivyo kunga abakozi, ibisata bigatera imbere. Nayo mu ntara ya Kirundo buramatari waho Albert Hatungimana yasavye abanyagihugu kubungabunga ubumwe n'amahoro barazwe na basogokuru kandi bagakura amaboko mu mpuzu bagakora, kuko ahari inzara haba n'indyane maze ubumwe bugahungabana. Mu ntara ya Mwaro komine Nyabihanga kuri paruwase katolika ya Kibungere ibintu bitaramenyekana igitigiri vyaraye vyibwe n'abasuma. Inyuma yaho bamenye amagufuri bakinjira ngo bikaba bibaye irya gatatu iyo paruwase yibwa. Miburo Fabien ni umusore w'imyaka 19 yarapfuye yiyahuje ikiziriko kuri uyu wa kane igenekerezo rya 4 Ruhuhuma, aho ni muri komine Kigamba mu ntara ya Cankuzo. Petero Nkurikiye akaba yamenyesheje ko amatohoza abandanya kandi ko icatumye uwo musore yiyahura ngo ari uko abavyeyi biwe baba baramwankiye kwihitiramwo umwigeme bazokubakana. Ngo yaramaze kuresha abigeme 4 bose, ariko abavyeyi bakamwankira ngo azotwara uwo bamutoreye. Tutandukire amakuru y'inkino. Ihiganwa rya Primus League rirabandanya kuri uyu munsi. Twaba twatanguye indwi ya 20 aho Atletico Academy yakinye n'umugwi Message Ngozi kuri stade Intwari. Message Ngozi itsinda 2-0. Les Elephants yakinanye na Aigle Noir kuri stade Urunani. Les Elephants itsinda 2-1 Aigle Noir. Olympic Star yahuye n'umugwi Burundi Sport Dynamique FC kuri stade Umuco, aho Olympic Star yatsinze ibitsindo 2-1. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze. Ngo basuzume bongere batorere umuti icanyoshe abarundi mu bumwe bwabo, naho mu mitima yabo bari bubakiye ku macakubiri y'ubwoko, mbere bakitunganya mu migambwe bahagaze mu bwoko. Umuti badutoreye i Arusha warafashije kugarukana ubumwe bw'abarundi. Ubwa mbere icari gikenewe kwari ugusubira kuronka Sebarundi adahagararira ubwoko, inzego z'umutekano zikingira bose, ubutungane butunganiriza bose. None nimurabe uno munsi nta migambwe igihagaze ku bwoko, abarundi ubu barabana badatinyana, kanatsinda baramaze kumenya ko bapfana iki barutwa n'abamariraniye iki. Ndetse uno munsi tuwuhimbaje dufise leta mvyeyi, ikimenyetso c'umwizero ko bene Burundi batazosubira gucanamwo. Uno munsi ngira ngo nta numwe atabona ihinduka ridasanzwe mu mibano y'abarundi. Ivyo ari vyo vyose kiretse bamwe twita ibinani, umwe wese areze ku mutima, arabona ko ivyo arimye azovyimbura, arabona ko inzu yubatse azoyibamwo.
ikimenyetso kitabesha ni ihunguka ku bwinshi ry'abarundi bari barataye baromoka bati igihugu cyabo cyabavyaye. Uno munsi ushitse twaragarutse ku isoko ry'ubumwe tuzi igisumba ikindi, ubu tukaba turiko turasibura inzira zari zarasivye, twirura imitima yahahamutse kubera ivyadushikiye. Ibitari bike biramaze kurangurwa, ibindi biriko birakorwa mu ntumbero yo kuzitira ico cyose cyosubira guhungabanya ubumwe bw'abarundi, kugira ngo ubumwe twari twarabuze bugaruke, twongere tubagarire ntibuze busubire guhungabana. Si ikintu cyoroshe, na cyane cyane ko abose rimwe bakoraniye icyaha kibishe, icyaha cy'amaraso. Ariko ntihagire ugira ubwoba, musubize umutima mu nda, kuko hasubiza hamwe abacanyemwo kandi hahaguruka uwari yicaye. Nico gituma turiko turunga ubwo bumwe, tutibagira no gusanura imitima, kugira ngo ntitugume turi imbohe z'akahise kabi. None birashoboka ko twibagira ako kahise kabi nk'uko amasezerano y'ubumwe abidutegereza? Jewe ndishuye nti ego cyane birashoboka. Ariko tumenye ko kwibagira mu Kirundi bidasigura guhanagura mu mutima ngo tubifate nk'uko ako kabi katigeze kaba. Kwibagira mvuga no gufata ko ibiba vyabaye, ariko wahuye n'ivyo vyago tukifatanya nawe, tukamuremesha, tukongera tukamuha icizere ko bitazosubira. Ivyo navyo nta handi biva atari uko indongozi mu gihugu zogendera ubuvyeyi koko, zikerekana ko abana b'igihugu ari abana b'igihugu koko, atanumwe akumiriwe. Abahuye n'ivyo vyago barasaba ko igihugu cemera koko ko bahuye n'ingorane, kandi kikifatanya nabo mu kubaremesha. Abahuye n'ivyo vyaha vy'akahise barashaka nabo gutekana, bazi ko ababikoze bavavanuye n'ako gatima. Barakeneye kubona inzego z'igihugu zibizeza ko bitazosubira, kuko ahanini ababikoze bakoresha inzego z'igihugu. Nico gituma abarundi twahisemwo intwaro ya demokrasi, kugira bene gihugu batwagwe n'indongozi bizeye kandi bitoreye. Abarundi baratoye inzira yo gusubiza hamwe, kugira umwe wese agira umwizero w'akazoza. Ivyo bibonekera ku kugene bakirana umutima w'ikigongwe abahuye n'ivyago vyose, ndetse n'abari baranyazwe ivyabo bakabisubizwa ata guhotorana bigiyemwo. Iyo ivyanyegejwe bigiye ahabona, abarundi baranezera, bariko babazanya bati ubwo abo babikoze bari bakomeye mu mitwe yabo. Ivyo binyereka ko umwe wese yicuza, kandi akaba ariko ahanura abandi ngo ntirigasubire. Urumva ko n'ivyo bibi biriko bija habona ari inkebu zikomeye. Nico gituma dushimira umugwi wo kumenya ukuri no gusubiza hamwe ku bwitonzi bariko barakorana, tukabasaba kubandanya muri iyo nzira, birinda gukomeretsa abahuye n'ivyago. Dusaba n'abarundi kureka gukekeza ababikoze, kuko burya nabo mwosanga atari bo, ari shetani yari yabiziziye. Erega nabo baricuza. Ubu turi mu gihe cyo gusubiza hamwe nk'abavukana. Mbega twobandanya twinubana ngo bitumarire iki ko urima inzigo ukinovora intuntu? Mu gihe tuba duhuje imitima n'inama, vyose tuvyakirira hamwe, tugaheza tukari mu rukundo, kandi ivyamwa byiza bica biboneka. Nico gituma tubahimiriza uno munsi gukorera hamwe kugira ngo dusangire imizi y'iterambere. Urunani mu makoperative ni icemezo kitabesha ko twagarutse ku karanga kugira ngo dutere imbere. Erega amakoperative mu mvugo ndundi ntaho bitaniye n'ikibiri. Muri make, turavye ivyo tumaze kwirangurira tutazeyinze ni vyinshi, kubera twibereye mu bumwe n'amahoro. Ubu nta numwe atabona umurindi turiko mu iterambere kubera dutekanye. Birahimbaye cyane kubona abarundi bagarutse kuri ka karanga k'abasokuru mu kubana mu mahoro,
mu guhana abageni, mu kugabiranira no mu gufashanya, mu guhana indaro, mu gukorera hamwe imigambi yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu n'ibindi n'ibindi. Barundikazi bakunzi b'u Burundi, imbere yo gusozera twashaka tubatekerere impanuro zituma ubumwe bwacu butsimbatara. Ubwa mbere, ubumwe mu gihugu butsimbatazwa n'intwari ibereye. Mumenye ko igihugu ari ryo tunga rikomeye rituvukanisha, kuko atawurirushamwo uwundi mu buzima. Indongozi rero nizibe ko abavyeyi b'abene gihugu zitunganiriza bose ata mwana n'ikinono, zikore zitagira nkunzi, abarundi bose batunganirizwe. Ubutungane busabwa kutirengagiza urubanza ngo nuko uwukubitwa intahe ari uyu canke uriya, kudaca imanza za ngondagonde ngo butunganirize uyu ngo barenganye uriya. Abacamanza nibumve ko atawokorerwa icaha ngo ntatunganirizwe, kandi atawokora icaha ngo kirenzwe ku ruho rw'amazi. Ubwa kabiri, mu mibano yacu turangwe n'urukundo rugenga ikiremwa muntu, kuko tururahura ku Mana. Mbere ndababwiye nti n'umwasi wawe mukunde, kuko niho uzomugira umuntu akurabiyeko. Niturondera ibiduhuza, tuvavanure n'inzira ziduteranya. Ivyo navyo bizobonekera mu gukorera hamwe, dusangira akabisi n'agahiye, dusangira ibikorwa n'ikigega. Hagize abatera imbere kurusha abandi naho, nibubuke ko hari abasigaye inyuma, bahindukire babazamure. Ntimube nka babandi bavuga ngo umukene na nyina aramwanka, canke ngo uwukiza kiri iwabo. Mumenye ko ubunwa butamira ntibuguhe, bukoma induru ntiwumve. Turwanye rero ubukene kugira ngo igihugu cyacu ntikizosubire kuzera inze, kuko uwutigaburira ntiyigaba. Murazi noneho kutigabaho vyagejeje abarundi, kuko umwe wese bamutegekera ku vyo bamuhaye. Ubwa gatatu, dusavye abarundi kugaruka ku mico myiza yamyiranga abarundi, kuko ari nayo ituma tubona kumwe ibintu, umwe ntace muri